Ndabashimire Nyenicubariro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko mwanyizeye mukantora mu bandi banyakarusi benshi kandi bashoboye. Buramatari uvyumve neza, aha wewe ni wewe uri umwungere w'intara ya Karusi. Igenze nk'umwungere, genda ufate igitabo cy'ijambo ry'Imana usome icari cy'umwungere. Umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ntuvuge ngo jewe ngo kizima ngo nuguruye iwanje wabukeye. Oya, abene gihugu baramutsa amahoro, bwagorobeje amahoro, ukamenya ku mutumba ingene intama zawe zimeze, kuko uri umwungere watumwe n'Imana. Umwungere ubwa mbere amenya intama ziwe, arazimenya kandi nazo zikamumenya. Asavye abanyakarusi mube intama nziza. Intama nziza iragamburukira umwungere. Rero nagira ndabasabe muri intama nziza. Umuganda ndabasabe rero mworoshe imitima, mube abantu bameze neza. Hari abavuga ngo umutima umenetse, mwugurura imitima yanyu, mureke kuba intagondwa, mu abantu bahanurwa. Mukurikire abarongozi banyu ico bababwira. Ariko ndabasavye ubugamburutsi, ndasavye mwebwe imvukira mufate umugongo Buramatari. Ndabasaba ikintu kimwe, muri indongozi nababwiye indongozi dashoboye guteza imbere umuryango ntishobora guteza imbere igihugu. Aha rero muri iyi ntara mwebwe mvukira ingo mutangure mukora imigambi ngaha. Haji ifaranga amahera niyo ya mbere yanka umuntu. Iyo yumvise umuntu ariruka agahunga, nukuvuga utirutse nayo ngo uyafate, urabira icuya ukaruha kugira uyafate. Muga abantu benshi bashaka amahera batarushe, ariruka akagusika. Ndababwije ukuri, ushaka amahera biricuya musiganwe gushika uyafashe. Wemeye kubiricuya nta muntu n'umwe w'umukene yemeye kubiricuya. Muga ingorane dushaka amahera tutakoze. Hanyuma ndabasabe mwebwe indongozi mumenye kubungabunga itunga rusangi. Itunga rusangi tutaribungabunze ni nkuko uriko wubaka ku musenyi. Igihugu gitegerezwa kuba kiriho aya mabarabara, kuko mutagwe gukorera igihugu kugira mu bungabunga ivy'igihugu muca mumenya no kubungabunga n'amahera y'igihugu. Muga kubera ata mutima muba mufise wo kubungabunga n'ivyari bihasanzwe, none woja gusoma gute? Uwo mutima woza. Tumenye rero kubungabunga no guteza imbere igihugu twebwe nyene. Iryo niryo terambere. Igihugu gitezwe imbere n'abene gihugu, nigitezwe imbere na ministre. Si umukuru w'igihugu ateza imbere igihugu. Igihugu gitezwe imbere n'abene gihugu umwe wese akora ivyiwe, hanyuma bagashira ingufu hamwe, bagakora. None rero ndabasavye yuko twokora twese kugira ngo igihugu gitere imbere. Amaparuwasi ijya mihari yose iri mu maparuwasi yose niyitwa amakoperative. Ajya amatongo mutarima mu maparuwasi, ajya amakorale n'ayarime, abakiro barime, abaskuti barime, abasaferi barime, musange hayagayaga mutera ibiti byo gukingira idukikije, muzobona namwe muri ko mwigisha abantu bameze neza. Amakorale mu mashengero atandukanye, bashehe ba pastori mwese muve hasi, ugwaruka ruve hasi rukore. Ko mutabikoze nta wundi azoza kubidukorera, ni twebwe nyene. Dukeneye ko abantu batera imbere.